umugabo pempote uko ameze jewe puruvike ngiragisa kwaje amahera nimba bokusha imyaka 5 bakazosha bavana ntaco bimutwaye nimba no umuseye kwine cyangwa nimba noja muri rezo ya proxenetism havuga ati je nzodaraza umubiri wanje nkure nk'umutayi wa business ntaco bintwaye ivyo rero nivyo bintu usanga bifise ingaruka muri kazoza ariko mugabe ikibazo aho kiza kuba ni kuri bajya abana babakiri bato bajyamana n'abantu benshi cyangwa naho umugore akuza n'abagore bakuze barabikora ukajyama ukazoga umujyamana n'abantu ntazigera umugabo wawe ngo agushire mu rugo ugira ubuzima buri stable hama umubiri wawe ukazocoka ugatangura gusaza atamugabo mubana yakwemeye atabana ufise bawe ugaca utangura rero kugira depression ugatangura kubona kuri mubi kubera warajyamanye n'abagabo benshi ubuzima bwarahindutse uya kujyamana n'umugabo birasiga inkovu ntushaka kujyamana n'umugabo ngo ugume umeze kwa kundi niko bimeze gute niko bimeze urumva iyo umugore amaze kujyamana n'abagabo ntaguma ameze kwa kundi biraboneka kuko abagabo sex ni besoin ni kintu bakeneye nko gufungura nico ituma babirondera cyane donc utimetriza urabirondera abagore rero aho batakariza nigiye umugabo ico kintu yakironse ku buryo utakimwatira acaje handi agaca guta kubera nk'uwe tuvuze kesho y'ubukene nibiki mwashaka kuba mufisa amahera ariko udatanga keya ubwo n'ubukene muri horaje tabyutse bara kandi umukobwa arakunda keya uya igituma tuvuga ngo harabapfubuzi kubera umugabo afisa amahera agatanga arashakari haninze umugabo umugore akarondera ko umugabo musoma akarondera ko atahakari akagira ka massage akabibura agacaza umutipe umushomeye akavuga tumviriza je ivyo ndabizi Ndabeke diri ma. Ugacha wende gituma umugore kuvanga. Fubuzi vraiment. Wow. Yes bakuzi ba PTV, Peace International TV mumeze gute muraho. Ndi Moses Angelo wa muhungu wanyu yamabazanira ibiganiro bimeze neza bazanira abastara bazanira abarimvyi ba gospel profane abanyatugenegene abakomedie ugwaruka rufise impano bakabasangiza byinshi mu byo bashoboye. Uno munsi rero bimeze gute? Turi kumwe n'umuntu ariko rero tugiye kugira deba asanzwe ari umupsychologue. Abapsychologue ni babandi novuga ati baraba ibijanye n'imyifato imyifato kuna abantu bameze muri societe ndetse nibindi. Rero tugiye kuganira tukugira deba ku kibazo gihanze isi. Ndazi yuko kino kiganiro uragikunda cyane. Ni deba idasanzwe. Dukunze kubona abantu bavuga ivy'urukundo. Urukundo bakaruvuga uko bavyumva. Tukumva bavuga ivy'ubukene. Ariko rero no munsi turashaka kumenya mbega urukundo n'ubukene mbega bihurira hehe mu bijanye n'amarelation y'abantu babayemwo. Mbega iyo bimaze kuba uko hari ingaruka bikunda gushikira abantu. Mbega hoho biba bimeze gute? Ndazi ko muraza kuvyumva byinshi. Tikumwe rero na Leandre asanzwe ari psychologue akumbure. Leandre ndaguhikaze mu kiganiro. Merci beaucoup murakoze kuntumira. Navuze Leandre ariko ari ndizina ntavuze. Nitwa Ngabirana Leandre, nize ivyerekeye inyifato psychologie, cyane cyane ivyerekeye abana n'imiyabaga. Hama nkora ibikorwa byo interpreter na traduction. Muri make nivyo nkora. Yes, Leandre usanzwe uri psychologue, umuhinga sinzi novuga ati warize ibijanye n'ivy'imyifato psychologie. Uwumvise deba y'wacu love and poverty, ubukene n'urukundo. Mbega ni gwa rukundo dusanzwe tuzi sheri shushu ni bwa bukene bwo kubura amafaranga na buraye bimeze gute? Urukundo abantu basobanura gutandukanye ariko urukuru nyene ni kwiyumva nk'umuntu kumva ko mwemera cyangwa kumva ko muzobana cyangwa kumva ko ari umugenzi wawe muri make. Nivyo bintu byose uwo muzobana cyangwa umuntu ari umugenzi wumva yuko musangiye ikintu mushaka gukorana umugambi navyo n'urukundo. Umuntu wiyumvamwo ushobora kumva yuko mwokorana ikintu cyangwa musangira ubuzima. Niyo wangre twifatamo. Mama rero ubukene nabwo. Ubukene ni kubura ibintu bituma ubaho. Nkuko muri kino gihe kubura amafaranga, kubaho udashobora kwivuza, kubaho udashobora kwiga nko kwirira ikintu ushaka ngo wige neza, cyangwa kubaho udashobora nko kwigira anniversaire navyo n'ubukene. Wala cyangwa kubaho bikugora kuronka visa kuko abantu bafise uburyo burya bisa ntigoye. Rero ibintu byinshi tubamwo hari abantu babirondera bakayibura ariko ahantu bihagaze hanini ni status social umuntu abafise. Wala. Okay. Urabisiguye neza. Rero muri angle yacu no munsi muri deba. Ni gute rero
urukundo n'ubukene novuga ati biza kugongana biza guhura mu bijanye n'amakorasyo mu bijanye nuko abantu bakundanye sinzi abagabo n'abagore abakundanye imisore n'inkumi bidusigurire rero urukundo n'ubukene ahantu bihurira ni kubera byose biba biri mu bantu kandi abantu n'abantu baragenderanira rero ari mu rukundo rutuma umugabo n'umugore babana hose birabaye ari no muri relation professionnelle ivyo gukorana ubuzi canke gukorana imigambi hose birabaye hari igihe umuntu ashobora kutifatanya nawe nko muri projet akavuga ati iyi projet dufise ni nziza ariko wewe ndavye ingene ubayeho ingene usa hanze ndabona utaratera imbere rero ntuzogira pare nini mu projet umuntu agacavuga ati sinzoyikorera ndumwe wewe mbona utoba partenaire ico gihe biba vyanse kubera iki ni kubera pare yawe ari nto contribution kandi hari umuntu abavuga ati je mu bakritere yanje ndaza kuraba mbega umuntu abahehe yize ishure rifite standard ya canke abavyeyi iyo barigeze kwiga university ngira ngo abantu barabapostera mu bintu vyo hanze bahora bakubaza ati abavyeyi bawe barize bari bafite niveau secondaire hagiye bashaka kubona amahigo yo kwiga waronse kubera barazi yuko umuvyeyi wategeze ku university ashobora kuba yakurungitse ku ishure nyene ritigisha neza ridafite enseignement de qualité bagasha ivyo byose bakabitana ko kontu bwavuga ati uwo muntu turiko turarondera burya mezuku ariko twebwe kenshi tutubibona rero umugabo urukundo ahantu kenshi abantu barubonera ni mu rukundo nyene rw'abagabo n'abagore by'abahungu n'abakobwa mu rugo aha ni ubukene cyane usanga bwa affect abantu ariko no muri relation professionnelle burya biriyo niko no bisobanura rero ni ibintu tubamwo nta muntu atari concerne nisishe kuko wowe udakenye urafise nka mwene wanya yamakugora kwifona avuga ati no nta yicupa narose canke narayinzara cyangwa ugasanga mu kazi hari umuntu adafise estime yamakora ibintu kugira ngo abereke nawe ukakomeye kubera afise gikomere cy'ubukene yakuze atambara neza kwishure yariga ntamenye kubera iki atarafise ingene yiga ntiyarafise itara yaragwaye amaso kubera imyotsi ibintu nyene nk'ivyo nyene donc hari ahantu ibintu byose bihurira ni ibintu rero tubana navyo dukwiye kwiga kujera yes none kububakanye rero canke kubitegurira kubakana none ivyo bintu biza kugongana gute ni haje usanga umusore akunda umukobwa iwabo bakenye canke kujya umukobwa atunze ashaka gukunda umuhungu bakenye nivyo cyane je ugenda bisobanura bivana n'umuntu kubera abantu ingene tumeze turafise ibintu dushira imbere bivanye n'ingene tumeze canke ingene dushaka ubuzima bwacu bumera ubukene n'urukundo ahantu biza guhurira ku bantu bashaka gukundana no kuvuga ngo umwe wese arafise icara mu wundi kugira ngo amwemere dufatiye nko ku bahungu umuhungu aravuga ati je mfise uburyo ndaza abakobwa bishi bonyemera bose cankusanya uwo nkeneje ndashaka umurongo buryo umuntu wese abavuga ati ndakeneye nk'umukobwa mwiza canke yize canke iwabo bameze uko hari uvuga ati je nkeneye umukobwa mwiza hari n'uvuga ati ndakeneye kamwe mu muntu yize canke afise akazi ku muhungu afise amafaranga umuntu twese ntidupriorize ibintu bimwe tutitaye ko uwo muhungu we yize umva umuntu nk'ufise amahera arashaka kuvuga ati je negeza gutwara umukobwa mwiza beauté physique undi akavuga ati no jewe kubera ndafise amahera mugabo nshaka kugira entreprise ya architecture canke ibintu vyo kudandaza nkeneye umukobwa azi gestion agashira mu rokote intellectuel aha ndavuze ku bagabo ingene twiyumvira ku bakobwa naho arashaka kuvuga ati no je ndakeneye umuhungu afise amahera kubera ni twavyara abana tuzobarera abana bacu bazoba basa neza bazokwiga ku ishure ryiza nanje nzobasa neza ninavyara sinzobura iconywa sinzobura kwambara neza kameme muri society nzoba afise agaciro akavuga ati je nkeneye umuhungu afise amahera kubwizo mpamvu nkeneye wose na mama ndamukure mu bukene nakuze mbona mama bimugora koronka utuntu papa mufata nabi ari waronka uburyo bwonyene agaca afata mama nabi umukobwa avuga ati no je ndakeneye umugabo afise amahera nzoje ndafasha mama ariko ivyo bintu ntibayikubwira iyo wiza abantu ukababaza kubera ko wahisemo kino kintu ntihabikubwira canke iyo wiza comportement y'umuntu urashaka kubona igituma umuntu ahitamo ariko n'abantu bakabaza kubwira ngo je narondeye umugabo atunze kugira ngo nkure bene wacu mu bukene ariko ivyo bintu birabaho burya umukobwa igene yiyumvira n'ingene umuhungu yiyumvira biratandukanye n'umukobwa agukunze ntazokubwira ngo nagukunze kubera ngo urafise amahera kandi shaka gukura mama mu bukene no akubwira ati sheri ndakwemera uri umuntu mwiza uri umubosi usa neza you are my best mugabo mugeze mu buzima bwa vrai mu rugo ntutangura kubona ingene hari utuntu cyatangura kugenda uku ariko hariho n'umukobwa gukunda vy'ukuri avuga ati ndakwapreciate nk'umuntu mugabo ivyo rero si kenshi biba cyane cyane muri kino gihe kubera amafaranga afise agaciro kanini amafaranga yararengeye meme no kwiga ubu kera twakora batubwira ngo wige ngo uzobura umuntu afise agaciro ariko ubu
amahera arafise poa gusumbya amashuri. Umugabo ngari mwikaye ngo umugore ngari mwikaye. Je nararavye ndabura muri Sirabise hose muri university. Nawona. Ndamubona uwo mugambi. Voilà. None kino gihe rero tugezemo urabona aba diaspora barabaye benshi. Izi nkumi zino generation 2000 my friend zirahaka my friend ziraturira. Aba bana bavukiye hegaye bavukiye mu mata ko ni nka ko zahonye ko twazibuze usanga nyine arabana kuri beauté physique baraka vraiment kabisa umwana igihagarara ugasanga n'ikibazo. Ariko rero hari ibintu rero bitubabaza sinzi je birambabaza ko mbere wewe byo babikonezera cyangwa uko uwo umuntu ariko aradukurikira bikaba bimunezereza. Ugasanga rero iki papa kivuye mu bihugu vya Buraya Amerika kifite imyaka 60 kukana kimyaka 200. Umwana kabisa umyaka 200 usanga ni wabo atacwa. None bijye bintu ubibona gute ubisigura gute umaze kubibona? Ingene nabisigura ni ibintu bibaho mu buzima. Urumva umugabo burya umugabo akunda umukobwa akiri muto. Hama umukobwa nawe atanda kwemera umugabo abona afise ikintu gifadika. Niko bimeze. Donc abagabo barakunda umukobwa akiri muto, abakobwa nabo barakunda umuntu afise ikintu gifadika. Donc abakobwa ntibaraba cyane imyaka, baraba icyo ufise. Voilà. Umugabo nawe arafise akantu ko kuvuga umugore akiri muto. De la frère canke afise utuntu tubriya. Ora uco bitahura. Rero nico gituma ivyo bintu bidakwiye kudushoka. Burya niko abantu biyumvira niko Imana yabaremye. Mugabo rero ahantu biza kuyangarira ni uko kuntu uco usanga abakobwa bavuga ati umugabo pempo tuko ameze jewe puruvike ngiragisa kwaje Amahera. Nimba bokusha imyaka 5 bakazosha bavana ntaco bimutwaye. Nimba no umuseye kwine cyangwa nimba noja muri rezo ya proxenetism bavuga ati je nzodaraza umubiri wanje nkure nk'umutahe wa business ntaco bintwaye. Ivyo rero nivyo bintu usanga bifise ingaruka muri kazoza. Ariko iyo uhuye n'umugabo mwese mukaba stable mukavyara abana ntaco vyica ngo afise imyaka. Urashaka kuba ufise 25 afise 60 mukavyara no umwana umwe ukagera access ku butunzi cyangwa ukaronka opportunity zindi hamukabaho ntaco bitwaye. Ivyo ni bibazo ni ibintu bihari. Mugabo ikibazo aho kiza kuba ni kuri bajya abana baba bakiri bato bajyamana n'abantu benshi cyangwa naho umugore akuze n'abagore bakuze barabikora. Ukajyama ukazoga umujyamana n'abantu ntazigera umugabo wawe ngo agushire mu rugo ugira ubuzima buri stable. Hama umubiri wawe ukazocoka ugatangura gusaza atamugabo mubana yakwemeye atabana ufise bawe. Ugaca utangura rero kugira depression ugatangura kubona kuri mubi kubera warajyamanye n'abagabo benshi ubuzima bwarahindutse. Uya kujyamana n'umugabo birasiga inkovu. Ntushaka kujyamana n'umugabo ngo ugume umeze kwa kundi. Niko bimeze gute? Niko bimeze. Urumva iyo umugore amaze kujyamana n'abagabo ntaguma ameze kwa kundi biraboneka. Urashaka kuvyara umwana biraboneka kuri umumama. Amabera aragwa urafise nawe ingene uhindura rangaje nibiki vyose. Biriya bintu biaffecta ingene uyumvira. Rero stability ku mugore hantiri ni gihe uwo mugabo yakwemeye akakwemera ko muzoguma mubana puruvike na uhinduka. Igihe rero atakwemeye juste yaguprofise mukajyamana kuko abagabo sex ni besoin. Ni kintu bakeneye nko gufungura. Nico gituma babirondera cyane. Donc utimetriza urabirondera. Abagore rero aho batakariza ni gihe umugabo ico kintu yakironse ku buryo utakimwatira acaja handi agaca guta. Ico ni cyabakobwa bakiri bato bihenderako. Burya umugore azubwenge avuga ati ifo yuko je mbasekirize ukambwira ko tuzogumana naho yo mahera hari kuko ni wamara ko bahojete uzogira igikomere kinini naho uzofisa amahera kandi kubera wa develop relation n'abagabo ukaba ufisa appreciation iva mu bagabo izo mu bagore ntizizokubumba. Ariko urumva reko ari cya kindi twavuga ati cubukene. Voilà. Ubukene naho uza kwicira abantu donc ubukene ni danger vraiment. Umwasi mubi vraiment. Ni feru rwanya ubukene ni feruje. Aho uza kwicira umuntu nuko budetruiza estime yiwe burayica. Usubira kubona we kuri umuntu afisa agaciro kubera sex ufise. Donc kote y'ubwenge, kote yo kuba productif mu kazi, kote ya excellence, qualité de travail, kote yo kuvuga kubana neza n'abantu, iyo kote nayo ugifise. Ikindi ubusigaye uri umuntu wiyakiriye mu bintu bibi, ntutinya kuvuga nta limite ugira, mohare iragabanuka. Iyo niyo kote yindi y'abantu batakaza. Ushyisigara wibona wewe yuko atu yawe ni sex. Kandi ushyisigara uri umuntu, pempo umuntu agupropose uremera kujyamana nawe kubera uvuga uti iki nico kintu ufise ndandanda. Ikindi haragira naho wemera nka sodomi n'ibindi byinshi biziramo kubera uvuga uti nta kindi kintu ufise.
nivyo niho rero limit iragenda ucisigara wemera meme n'ibintu bikudetruise hama gace usanga ugiye uravyigisha n'abandi kubera ibikomere ufise ugaca urondera utangura kurondera abantu bameze uko mukasha muja hamwe mugatangura gutanga iyo message y'ibikomere itubaka abantu urabona ibintu turimwe bihari byo ku ma YouTube abantu usanga baguma batuka abandi ngo bari abantu bameze uko nibiki ni kubera baba barononekaye muri bo atakintu ciza babona bugi iyo umuntu agitangura horasyo ababona ko bizogenda neza bizoba biryoshe none kumbure sinzingira mu rugo rero ngaho base wewe wa mukobwa wawe ukiri muto wironke gisazo cy'imyaka 60 70 muragiye canke ukurikiye amafaranga ajya amafaranga bishitse akanyika agahera bizana izihe ngaruka amafaranga iyo wakurikiye agahera aho vraiment ni ikintu uragija muri depression ikindi uriyumvira gutandukana n'uwo muntu ikindi kigushikira nuko wewe muri wewe ubadesi urataka uko ikintu wowe wubakiyeko najya amafaranga kandi ivyo ni ibintu bishika wiya ibintu turiko turavuga ni ibintu bibaho kubera yuko abantu daboro babirimwo nkiyo uhuye n'umuntu ya afise umuntu yamuhevye par exemple akavuga ati umutipe yarampevye ugacura n'undi musto avuga ati nanje umutipe yarampevye mucamo abagenzi kubera iki musangiye umutwaro rero uhuye n'abandi bahuye avuga ati jewe umugabo wanje yarampevye ntakimpa nta nota gisunika nta mahera kirungika sinkimubona ntubukije muri salon de beauté ntubugifata taxi imvura iguye utonda kuri bisi abantu kavuga ngo wewe ko tara tukubona hazagenze gute ugutangura kuhagirege ugaca abantu bakakubaza niwe vyahora ugatangura kubira iciri kuragenda n'amaguru unigana n'abantu muri bisi bamwe babizuvyuye abandi baturiye imizigo batahanye ivyo byose bakabigucishako akarato kawe keza bakagahonyora ugashushika muhira uritande abantu bakakubaza kubera ko ushavuye ngo reka byose byavuye he hariho umugabo yahora guha amahera ubu yabihevye ushitangura gufata bisi abantu bakaguhonyora waruvuye muri salon de beauté hari umuntu yagukoze mu mutwe afise nk'amakoto canke amamesa ugashitaho usa nabi aho gawa wari ko rarondera ingene usubira kwiyubaka kugira ngo watura abantu cyo bashaka gufata agafoto ushira kuri Instagram mugabo byose birapararanganye ikibazo rero bigarukira ni he ingene abantu biyumvira ingene abantu bamvizaje ubuzima ubukene butuma umuntu agira imyiyumviro mibi ubukene kandi buratuma umuntu ahitamwe nabi nk'ivyo ko turavuga umukobwa ahitamwe umugabo akavuga ati ndamwisoma ko yarasa amahera yamahera agiye agaca asura mu bukene akagira n'igikomere n'abagenzi yubatse avuga ngo nanje ndumutunzi ni umilionnaire babantu bose bagaca baguheba ugaca usanga urugendera mu bantu baciriritse wahora unabiyemera ko pira encore babantu warubgaya ugaca wasubiramo yes rero kumbure turiko turavuga ku bakenyezi abigeme ndazi bavuga ati none ababaje ko bagoma bibasira abakenyezi bobo abagabo gute nta bagabo usanga barongogwa umugabo ararongogwa wala none bishitse y'umugabo rero nawe agakurikira amafaranga nawe bigenda gute rero wala ubu birahari nibyo bigezweho man wala ndabizi nawe ukwakwanye nk'aba Diaspora par exemple ari umukobwa bari hanze avuga ati je nkeneye umugabo w'umurundi umuntu hafi wacu yego canke ndabona ino ntivyoroshe ndakeneye umuntu agifise inyifato ashobora agifise akantu nyene na presi agaca avuga ati reka ndondere umutipe hariya umutipe agaca baranje mariage akamutwara umutipe yise hariya agaca muheba kubera iki cyama vyabaye n'ukuri biraba atora nko muri Amerika urashitseyo urahevye kubera iki ubuzima turimwo twese nk'abantu turondera ikintu kiduteza imbere meme n'urukundo biya tuvuga ngo umuhungu n'umukobwa barakundaye ni kubera babona yuko hari ahantu nzoshika iyo mu mutima hatari espoir ico kintu ntacujamo ntushaka gukunda umukobwa uvuga ngo namukunze juste ni kubera ubona yuko hari ikintu agira hindure mu buzima bwawe entrepreneuria mu rukundo voilà ni kwa entrepreneur n'umuhungu arabonye ati umukobwa je no mukunda nzojabuka tu ça va être possible arabikora nico kiraro voilà arabikora kandi umwumvirije ko timwe wavuga ati wowe uri mu hypocrite iyindi ko tuvuga ati no iyo shwa wagize niyo harani izokugeza rero ni ibintu bitera polemique mugabe iyo umaze gukura ukaraba ngene ubuzima bugenda urabona yuko uwo muntu hariho ko timwe umukobwa je naramukunze kugira ngo ashikane hariye kandi narashitseyo donc objectif yanje yarabaye ati kandi ugiye kuraba mu buzima uwo muntu arashobora gushika hariya sevira akavana n'uwo mukobwa canke bagashwana n'ibindi umukobwa dusanga ariko arakora hari ibintu ariko arafashina donc ugiye kubikestion ivyo byose kazuvuga ati none uwo muntu yahisemwe nabi
canke yari iyo nzira ariko urumva yuko azoba mubabaje na wa mukobwa vre yazamubaje mugari ari abandi bazoba bariko barakira iki kibazo aho kiri ni he ikibazo burya kenshi abantu ntitubatahura kubera twebwe duhagarara mu kuri tuzi nk'ubuye nk'abantu tuvuga bazi Imana basenga bamwe babemera yuko mu buzima no kuvuga ukuri ukavuga ibintu biri mu mutima vyo abo oye nk'ibi bintu ntibabitahura kubera yuko angere babonera nk'ubuzima ni ya Bibiliya gusa ubuzima ngene bumeze aha kuri tele nka turi muri studio ugiye nko kuraba umuntu bashaka kumaza izo donatene no waziguza amafaranga ukuye hari gihe atakwishura kubera ashobora ko yarakinye nk'idiri y'urumogi avuga no je sine kudandaza urumogi nkeneye kugura donatene nkora akazi tukuru kandi ugasanga wewe uronsa ako kazi kubera izo donatere urumva twebwe afite mu rusengero turafise ukuntu tubonera ubuzima mu bintu birivuga gusa mugabo kuri tele suko ubuzima bumeze ubuzima burimwe ibibazo byinshi harimwe n'ibi byose tuvuze hari abantu baje gukora ubumaraya agakura y'inzu agaca bihagarika hari uje gukora ubumaraya agakura y'umutahe agaca bihagarika hari n'undi abibandanya bikaba iswingi ubuzima bwiwe ibyo byose niwe dukwiye kumenya kugira ngo dutahura abantu bose kandi dushoboye kubaganiriza neza voilà rero ku bahungu ubukene daboro kubura umuhungu akenye birakwica sana bafrema uri umuhungu kwe voilà ugashugira so akubwira ngo abagabo ntibarongogwa agerageza kugusana sana agaca kubwira ati rondera uriya mukobwa wa naka kugira ngo avuge ati ndaguha inkwano mugabo akaza jere yande nagukunze kabisa wewe Amerika urajayo umaze imyaka usenga uva tuje muri Amerika ati ngiyi inzira Imana iranyishuye je ikintu nobwira umuntu afise projet nke nobwira ati niba ufise ushaka gushika ku fonse amahirwe ya mbere ashobora gufa mugabo Imana iratanga amahirwe ya kabiri turabitse Imana iratanga amahirwe ya kabiri ivya mbere bashaka kwanka Imana ikaguha amahirwe ya kabiri burya Imana ngene imeze Imana nimeze nk'abantu rero igituma kenshi twanka gufata amariske ni kubera twibaza yuko ubuzima bufise amahirwe amwe gusa no hariho amahirwe ya kabiri mu buzima kandi murashobora no gukundana neza muvuga ati twe twari dukundanye vraiment mu nyuma bigafwara mwebwe mwavuga yuko muri abanyakuri byose ni bon biragororotse cyangwa mukavuga ati twese twubakanye turi sugi twari tuzi yuko bizogenda neza mugabo mu nyuma bigafwara ugasanga mwebwe ivyanya ahubwo nta modeli bifise ari ugasanga uriya muntu yagiye aradererenganya utuntu ivyiwe final bavyavuyemo ikintu ciza tu vois donc ivyo ni ibintu kenshi tuba tutabona rero mu buzima umuntu wese akwiye gutahura abandi c'est vrai Imana twese ni yaturemye mugabo meme n'Imana ntitutahura kumwe ivyo niwe dukwiye kumenya rero ubukene novuga ngo no kugira ngo Imana ibudukuremo bica mu nzira nyinshi bamwe n'ivyo by'aba diaspora ukubaka no mu diaspora akagutwara mukabana ugashikara ukankana cyane taha mukikorera c'est tout ivyo uko muzovana ivyo ntavyumenya ni ubuzima n'ikintu ujara dijoro abandi akavuga ati no jewe nkeneye umugabo afisa Amahera tuzoba ngaha ico nkene nzo ndagifise tanke tuzobana nk'umutahe dukora business tuvyarana abo bana babiri niya nkoroga tuzotandukana ntabwo wabwuza nzo afise tusa exist rero tuvuze urukundo rutarimwe amadute biragoye no ku bantu meme bizera Imana kubera ejo sinzoba nzi ngene umeze umva ngira nk'abadukurikiranye kuva mu ntango boce bavuga ati kumbo rero urukundo nyago umukobwa afise Amahera ahore n'umuhungu afise Amahera byose birashaka gupfa kubera tuvuze ngo gudufise Amahera bica bimarisha ayo Mahera nyene murashaka kuyapfa ayo nyene ahari mugashaka kuyapfa akabateranya ntimwubahane nkangisha ikigamana kubera nk'ubu we tuvuze kesho y'ubukene n'ibiki murashaka kuba mufise Amahera ariko udatanga keya ubwo n'ubukene n'ubukene muri horaje tabyutse bara kandi umukobwa arakunda keya uya igituma tuvuga ngo harabafubuzi kubera umugabo afise Amahera agatanga arashakariha n'inzu umugabo umugore akarondera ko umugabo musoma akarondera ko atahakari akagira ka massage akabibura agacaza umutipe w'umushomera akavuga tumviriza je ivyo ndabizi Ndakwe diri ma. Wacha wende gituma umugora kuvanga. Fubuzi vraiment. Wow. Angurigeze kumbwira umutipe ari muri vie nyene mu boss. Ariko ararengana abona umuhungu amuca nko ku mugore wiwe. Umuhungu nyene ariko agenda n'amaguru nawe ari umuduga. Acha ridoga. Ngo he uwo mutipe ajyabana n'umugore wanje. Umutipe ariko yigira n'amaguru. Ishavu nawe ryamunize n'umuduga afise. Ngo yo namuko. Une ariko yigira n'amaguru. Mugabo umutipe yize yagakeya tu. Niko katukiyo. Urabona ngene ubuzo bugoye. Rero iyo teko turavuga ubukene se Amahera gusa. Ubukene no kutamenya gutanga keya, ubukene no kutamenya umuntu mu bana ivyo akunda. Hari umuntu avuga ati je nkeneye umugabo ari suku.
akabona yuko udafise isuku ntayigera kwemera nawe ufise amahera akavuga ati no ifu yuko urya neza iyo turi mu rubanza urankoze isoni kujya kuntu warura indya nyinshi bica vyerekana ko mwirana kugaburira ego ivyo byose ni ibibazo mugabo ugasanga umugabo petetre yikundira nk'inyama agashayura nka zitatu urumva ni umuntu akunda inyama mugaca mushikamurira mugashwana ati wewe urerekana ko je nakugaburira nakwitaho urankoze isoni mugaca avuga ati no je nkunda inyama kandi zari zimeze nka zazindi uhora uteka urumva abacana none niwo hari mwikosa hagati yabo urabibona mwese muca mwihangana mugaca mwita nko kubandanya ibindi ikibazo kabisa urabona mugabe ikibazo rero turiko turatreta ifu yuko abantu bumva yuko ubukene sukura amahera gusa ubukene no kutamenya atuwundi afise kutabona ikintu umuntu wundi ashoboye ubwo uti umuntu hazi kurondera amahera ntazi gutanga keya ukabanza ukamubwira ati no je ndabona hari ubutunzi ufise urazi kurondera uburyo vraiment ariko hari ubukene wundi ufise je vraiment sinisantareze turi kumwe I don't feel you ubukene se amafaranga gusa sukura amahera gusa nico cyose ukenye mu rukundo wotanga wala utanga ari keya ari kwa kompanya umuntu nko muri kiti y'abarundi vraiment abagabo n'abagore ntibajana cyane ntibafatana amaboko cyangwa ngo mu mugongo mu barishe hamwe mugira agahike muduge mu musozi ndakunze kuraba ku makupure y'abazungu nubwo baba muri age de 50 zomba ati chérie chouchou chérie ari kinzo muze ngo papa Yarongowe papa Chris ngo papa naka menga numu étrange mama hari yaro mu gihugu hagati ngo ntuze hewe ngo mbega washitse kuri telefone ugasanga twa tu message twa chérie mama Deriki ngo wamutwe Deriki ngo kwa muganga bikabura ngaha tutafise kibazo zaramba ari umuntu yari yambwiye ngo yatoye telefone y'umugore wiwe baracabaje Jeanne Marie ufise umwana umwe aca telefona uwundi muntu w'umugabo umugabo aramubwira ngo uracatora telefone ya madame ga telefone abantu mwe muracari bato uko nyene umva uwundi byumvikana ko atagitora telefone y'umugore harimo modo passe nyene zimwe zigoye kugira kuburyo adashaka kuraba ibintu biriyo urabona ngene ibintu bimeze twafete turafise kote negative mbi abantu babona yuko urukundo ruryoha iyo mucubakana ahandi bica biba nabi kandi bitegezwa kumera uko no icero ni kintu abantu bakwiye kumenya nimba keida hari ubwo n'ubukene mufise nimba mutaba propre no kuryamana mu gitanda biragora kuragora kuryamana n'umuntu ati brocheje umuntu yaryamye atoze afise indugumba urumva cyangwa akagukoma mu gatondo kumva odere mbi tusa tu vois donc hari umuntu yigeze kwigisha avuga ngo jewe 4 mbyuka kwibrosa kugira ngo madamu nina mukoma azi kubona sa neza oh my god kutagira isuku n'ubukene kutamenya gutanga care n'ubukene agastire shaho ugasanga umuntu akayambaye utambara neza kwambara ivyo yambaye atamera bose vraiment voilà cyangwa ugasanga umugore yambara neza igihe hari urubanza muhira ahandi ntigera yambara neza imbere y'umugabo voilà urumva tusa uraza abagabo ngene bibashakuza ajabona afise nk'urubanza rw'abakuzine ukaca ushiramo akantu impuzu ya mbere nziza ariko wewe ahari ukama usama makara mu ntoki abana nyene ibikwembe bishaje ibintu nyene nk'ivyo umugabo acavuga ati wapi je sinaje gukoresha umeze uko yego sha urumva ubona context twe turimo iri terrible en fait afite abantu barihangana cyane ngaha kuko ntibiba biryoshe nshituma abantu bace bigira mu kabare ubundi y'urukundo ruhari utamuhira agacupa ni muhira akabrochette ni muhira muragira akabarbeki ubukene ni bwinshi cyane urumva ubukene ni bwinshi cyane yes kumwere yandire mu kurangiza kino kiganiro two kivuga ntitwo kivako nk'umu psychologue uwize ivy'imyifato uratanga rero impanuro izihe kuri iyo migwi yose twagiye turaduma ku rutoki ikintu navuga ko bantu bose no kugwanya ubukene muri side muri kote zose kuko ubukene iyo bufise kubura urashobora no gutuma osi nko muri belle famille utemegwa kuko nka belle famille z'abatunzi hari igihe bakurabira mwiyokote bakavuga ati no uyu kubera ivyo ufise turakwa pressure n'ijambo ryawe rikagira poids biranditsemewe no muri Bibiliya yuko ijambo ry'umukene ritumvirizwa iyo kote nayo abantu boyiconsidera iyindi kote ya kabiri nuko pressure icyo umuntu ashoboye n'igihe adafise amahera kuko naco n'ubutunzi nimba umuntu mubana adafise uburyo atazana amahera ariko akabazi nko kujera neza amafaranga kuburyo ukwezi guhera neza kubera azi nyene atumbereza ibintu
iyo ni kote nziza. Canke niba afise art ya diplomasi agatuma mu kibano muronka inshuti, akabazi kurondera inshuti mukaronka community y'abantu ba supportinga ntimuwe mwenyene, iyo ni kote nziza. Ikindi kintu abantu bakwiye kumenya kwiga gutanga care. Kwiga gutanga care ni ikintu biga, si ikintu naturel. Kubana n'undi muntu harimwo kwiga ukagira ubumenyi. Mbega umugore ameze gute? Mbega umugabo ameze gute? Ukamenya uwo muntu tubana ameze uko. Kuko umugore atanda kubona umugabo ko afite besoin nk'iz'abagore. N'umugabo agatanda kubona umugore ko afite besoin nk'iz'abagabo. Oro c'est tout à fait l'opposé. Umwe atanga besoin ku muntu atameze nkawe, undi agatanga besoin ku muntu atameze nkawe. Ibyo bintu byose bisaba kwiga. Donc abantu baje kwiga barondera ubumenyi. Ndazi hari abantu bavuga ngo psychologue ndabo ngo baradivorce. Mugabo psychology yari impact business, iri impact marketing, iri impact n'amahorasho. Hari ibintu byiza byinshi yazanye. Abantu ntibabona ubwa mbere ko abantu badivorce, n'abapastor badivorce, n'abantu bakomeye bandi baradivorce. Ntitubone kote y'ibintu bitamarche. Abaguza tunga. Voilà. N'abakene baradivorce hagati yawo nyene. Ujya gwiza tunga ntuzenya ujya yahora ari uwa mbere kwisi. Bigate. Umugore we batandukanye kandi afise amamiliyaride n'amamiliyaride y'amadolari. Kandi ugiye kuraba mu bintu bimwe abantu batunze bapfa ni kubura keya. Voilà. Kubera umugabo ariruka mu mahera ku buryo ataha yarushe. Ugasanga ni ibintu biri terrible. Rero no ubwira abantu bose gwanya ubukene bw'amahera, ubukene bwo kutamenya gutanga keya, ubukene bwo kutitaho wundi, ibintu byose bigwanye. Ubukene bwo kutagira ubumenyi susa. Reka ndagushimira cyane Leandre kuri kino kiganiro ku byumviro dusangije neza, reko n'ikindi gihe tuzobasha kugira ayandi masije kugira ngo tubashe kwigisha abantu bashobore kumenya ivyo batari basanzwe bazi. Voilà, merci beaucoup. Yes, niko bakuzi ba PTV, murumva yuko tugwanye ubukene rero mu rukundo samafaranga sha care umufata gute ikintu cyose ubona ko umugabo w'umugore cyo muryohera ugiha agaciro kugira ngo urugo rwanyu rugume ruri bien. Yes, makumena Moses Angelo tubatumirira kugira ngo mugire shake no kiganiro kugira ngo bashikire benshi cyane umugenzi wewe wese ufise uziki ibyo bintu byamubaye ko umuhaka link. Bye bye. Ciao.